ni confusion iriho mu badutwara yo kwitiranya igihugu n'umugambwe bakomokamo cyane bo nyine kwiyitiranya n'igihugu. Muti gute? Ni murabe ingene barukrita abakozi ba leta. Igihugu kirimo abasitwaye bose bagiye mu mashuri amwe, mugabo hageze recrutement ukarukrita muri groupe cible yitwa umugambwe, ico gihe unavigue à vue, kuko ntaco kwemeza na kimwe yuko les meilleurs éléments boshobora guparticiper dans la bonne gestion bokwirotuva umugambwe umwe gusa, hari imigambwe irenga 30. Encore que au-delà de ces partis politiques, hari hayandi ma organisation, la société civile, hari abantu batanu kimwe na kimwe barimwo mugabo bafise leur compétence. Abo bose rero iyo birengagijwe, eh bien salut les dégâts. Igikorwa ca Cour des comptes ifise role nziza mugabo nayo nyene idashobora guhana ni ngorane, kuko mwarumvise yuko certaines autorités abdique, hamwe baremera yuko ari abanyuruzi itunga rya leta, mugabo bakavuga bati tuzobire kuko ntibyagenda kuko twese tuzobe turi kumwe. Ça c'est quand même une application. Umuntu ariko aranyuruza amahera y'igihugu, amakori twese dutanga, hanyuma ufise le pouvoir uhabwa n'amategeko yo kumusanctiona, ukirabira hirya ngo ntacu quelque part ibihimbara.